gore w'umubanyi yacunyichisha utujede shoro n'umutagana kutagira ngo unyereke utujede mahuma niwisubire kutujede twawe nituneranye n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite oya mama nohanwa bwanje na direct nzi ya ndirimbo amapasi nawe aramfasha muri bimwe bimwe akayimaje kuba utuye mukobwa yambaye ibitenge aca kuja mu cyumba acika muri saro akagura shira hari kandi ashira hari hajya ahantu pasi na wewe kugira mufate irya imaje byagenze gute kutavuga ko hariho imaje zitasohotse twafashe zindi mu nywazi none ko muga ati sanga gahuzu yambuye warigeze ubona mwe imaje gahuzu yambuye kumbe zari zafashwe nezo nyene nukuvuga rero imaje twafashe turi muri editing avuga ati ati imaje ni yo naratiye ko zizova zirinkinga no mu nyuma mugabo nagize chance pasi atuvyumva kumwe ndazirotira mu mashini wiwe ndazifuta hakiri kare mwigeme ubu n'umumama arubatse kandi twarahuye aranshimira kuko ku bikorwa yakora kijya gihe n'ukuntu twahuye arankorera bijya bikorwa yaciye aronka umugabo yamubonye kuri ekara kujya nyene umugabo bahuye yamubonye kuri ekara si umukobwa ndamukeneye ubu arubatse mwenga baba mu Cibitoke ca Bujumbura ngaha nyene yitwa Vanessa ijya mukobwa ubu nako n'umudame so iyo mba ntari umuntu nateguye nyene nari gupfungwa kuko uravye ibintu banyagiza ku ndirimbo byari byinshi ijambo ry'Imana tubwira yuko ujya mugore yatebuye igitenge sinuko cyari igitenge gikwemu sinzi impuzu bambara kijya gihe yatebuye igikwemu asigara amenya Yosefu ati mu by'Imana bame mu by'umwami yampaye we nturimwo muri make nashatse gukina ivyo naririmbye nkuko vyabaye ko yankuna yekwe muri ijambo rya Bibiliya sinayekwe muri Bibiliya je ndayidevelopa ndashira mu gihe cy'ubu tukubera tuko turasoma ijya nkuru kijya gihe abajene mu ntaci bafasha tugeze mu bindi bihe ikintu cy'agaciro ukacita ubusa hajya mugabo ntungerageresha ubusa bwawe siyo sinavuze ubusa sinashatse kuvuga zero bwari ubwambure kuko nase gukoresha ijambo ubwambure kubera ari kinyarwanda timbwira umuntu aramenya mu kirundi gukoresha ntitwe ko yambaye ubusa nashatse navuze ko ari karangarageresha ubwambure bwiwe bagenda barantahura buke buke hama niho indi bashija gukundwa cyane mwizo ntambara bya bavuga ati gikerewe giteye ishuti burya ubucunguruje bari bazi ko ariko barankomesha bantegeka ati genda uzabisigura ku radio uko nyene ivyo byose dusiguriye ngaha ko ni byiza imbere ko ture kuri indirimbo yawe genda ubisigure ku maradio yose Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyi sinovuga ko ari umuntu w'ijenge ahubwo n'uwakera cyane. Ngo rero hari abantu mu buzima bwabo usanga isura zitagaragaza ko bakoze kandi baraburiye bakongera bakajya aho uvuze imyaka y'uno munsi ushobora kuba abantu bacu bajejanye imitima ati nivyo canke sivyo. Ndakuramukije amahoro cyane nanjye baramutse barashaka kumenya akazina ka ubona muhira abana bararira ni wewe bizeye nawe ndabagaburira mama sisiriya uvuze nkuko kenshi ndibaza abantu cyane avuga ati gore w'umubanyi yacunyichisha utujede shoro n'umutagana kutagira ngo unyereke utujede mahuma niwisubire kutujede twawe nituneranye n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite oya mama nohanwa Simon natango kompoza ya mbere ari indirimbo yitwa Sisilia iga Sisilia ni indirimbo natango kompoza muziki yiwanje cenda ni cenda ufite imyaka ingahe ubu ndafite imyaka 43 kumbura kuze cyane imyaka myinshi abana bangahe umufasoni umwe canke bangahe mfise umufasoni umwe nubatse muri 2009 no kuvuga 2010 ndose umwana wanje wa mbere mfise abana batatu. Ikintu kimwe kuririmba indirimbo nibaza ko muri mu ngano cyo kimwe na Over Mix kuririmba indirimbo nka Kiradodo twabona penalty yawe indirimbo ikaba hiti
amasanamu ubona ko yarameze neza cyane mbwa kiye gihe batavyemera abantu ati inspiration wari uvuye mu Buganda kugira ngo ushikure irya ndirimbo cyangwa wari uvuye mu yindi muri make je nari mu vacances nari mu vacances mvuye muri Uganda hamashitse ntangwa gutegura ibikorwa by'iwanje rero aho ico gihe cyose mfise indirimbo yanditse Sicilia muga mu bihumbi 2004 kuko indirimbo yanje Utujede iramaze imyaka 20 ubu tuvugana 2004 nanditse indirimbo Utujede numva ndayikunze cyane ndavuga ati indirimbo niba cimpaye siporo ati indirimbo yokundwa cyane cyafata urugendo rwo kuza Bujumbura ko no hari studio gusa ico gihe bari bandangiye ati hari umushinga nahe bita Jeremy akora muri Menya Media Studio yari ahantu kuri Secrenotique hariya ubwo naronke amahirwe yo guhura n'abandi baririmbyi bari muri entertainment kijya gihe narahuriyeho na Big Fizo narahuriyeho na Sibire bani bariko barakora kijya gihe baririmbyi twarazi bitari bike hama muri make ndavuga ati let me try my chance nangereka ngerageze chance zanje ndakora indirimbo ya mbere Utujede nkiyiririmbira producer niwe wa mbere abaje kumpa amahirwe aravuga ati indirimbo ngiye kuyitaho ko ndumva ni hit indirimbo yabaye hit kiye gihe ntivyari vyoroshe wanyu muhinga bakwakiriye gute mu gisagara ca Bujumbura ho byari bimeze gute ibiteramo aho waca hose first of all imuyinga canke mu kibano ni ibintu naratangaje bakera ko shaka umuririmbyi bakambona ko musazi ko babona umenga ntibishoboka umuntu w'ikobero abo muririmbyi tubone ibintu bikorerwa i Bujumbura ati ivyo ntibikunda ariko navuze ati ntegeza gukora ico niyemeje narashitse i Bujumbura ndakora indirimbo yatangwa gushika kuri radio Isanganiro ni radio yumvikana cyane mu ngingo yose ni kuvuga umunsi wa mbere isohoka babe baraye bayumvirije bandiyore icubahiro ca mbere mu kibano ko bayakiriye neza cyane bavuga turaduteye iteka kobero iravuzwe bakaka niko kobero na tesa kobero na tesa niko kobero na tesa akaga putika ya kajya kantu rero Bujumbura abantu bose batangura kugira iki batangura kuvyandika ku mabisi wasanga amabisi Bujumbura za Kamenge za hehe Mutakura yanze ko tesa kobero ndavuga ati muhungu nje gihe ibintu vyari vyoroshe hari ingwara yari yeze cyane abantu batinya kuja kwivuza ari umugera wa sida kandi abantu baraja mu buhumbu cyane kuba vyitwayemo gute canke bera kuva mu Buganda ukora hit nk'irya sana babaye abantu benshi waruzi yuko Uganda ariho umugera wa sida watanguriye muri East Africa novuga yuko ari muri Afrika yose kuko benshi barivuga yuko ushobora kuba batanguriye muri Uganda hamuza muri Tanzania bawita ngo ni Juliana ico gihe kuko hari bitenge byava muri Uganda biza muri Tanzania muri za bawita ni Juliana no kuvuga rero Uganda ni gice gitoya ca Tanzania aho bita Bukoba no hantu hatangura umugera mw'iryo myaka jenge na muri Uganda umugera wari wamye cyane gusumbya uko vyumvira we wari weze no kuvuga rero umugera wa sida zari inyigisho turonka mu zindi twe twararose inyigisho zikwiye ni naho nako irya ndirimbo ya Sicilia uzoyumvirize naririmbye kuvyerekeye sida mpanura kuko nageze muri Uganda umugera wica abantu cyane kandi baba papa kuko burya abapfa nibo bapfa cyane abama bagasigara niho rohaca hagwira abantu babashuga mami ukumva ngo shuga mami irya ndirimbo Sicilia nayo iri kompoje kubera abashuga mami bari bagwiriye dushika ku mashuri batwigisha bakatwereka amafilm amareresi batwigisha ukuntu twokwirinda abashuga mami ko bari bagwiriye cyane clip yitwa Utujede arimwo ama script canke ama storyboard mu buhinga bwa technique ninde yari direct avuga ati fata aka image tora mu cyumba ugende ugire gute nkeneye ko icyumviro canje ari wewe canke n'abantu hari umu director yari ahari muri make ikintu cyose no guhuza n'abantu nuko murakorana jewe ndiko ndandika indirimbo ngira ko na script kuva kera ndiko nari imeze candika indirimbo nihana image ko nzoyikora video maze kubona na Pasco ni wakoze ya video Pasco muri Etoile de Santé namubwiye ati namweretseho byanditse ibyo nshaka azomfatira mbe ko tuvugana n'amafaranga nanje kumwereka ibyo nkeneye
n'ibibanza rero namaze gutegura ati nzokora ngaha no ngaha no ngaha no ngaha director rero yawaza nije ubwanje na direct nzi ya ndirimbo amapasi nawe aramfasha muri bimwe hari akayimaje kuba uturya mukobwa yambaye ibitenge aca kuja mu cyumba acika muri saro akagura ashira hariya kandi ashira hari hajya ahantu pasi na wewe kugira mufate irya imaje byagenze gute kutavuga ko hariho imaje zitasohotse twafashe zindi mu mazi none ko muga ati sanga gahuzu yambuye warigeze ubona mu imaje gahuzu yambuye kumbe zari zafashwe nezo nyene nukuvuga rero imaje twafashe turi muri editing navuga ati ya imaje ni yo naratiye ko zizohava zirinkinga no mu nyuma mugabo nagize chance pasi atuvyumva kumwe ndazirotira mu mashini wiwe ndazifuta hakiri kare nayo ubundi ndabizi yuko zari gutoba zirinkinga zigasohoka abantu bakazibona nukuvuga rero imaje ubageze wende ujya mwigeme ubu n'umumama arubatse kandi twarahuye aranshimira kuko ku bikorwa yakora kijya gihe n'ukuntu twahuye arankorera bijya bikorwa yaciye aronka umugabo yamubonye kuri ekara kujya nyene umugabo bahuye yamubonye kuri ekara si umukobwa ndamukeneye ubu arubatse mwenga baba mu Cibitoke ca Bujumbura ngaha nyene yitwa Vanessa ijya mukobwa ubu nako n'umudame so yama telefone akambwira ko ari mama w'abana batanu ariko nzomugera ko umunsi umwe ndamubwira ati iyi video abana nkuko bayibonye ariko ziba ari inyigisho ariko nuko kiya gihe tutabitahura cyane ari mu ndero zose canke ya entertainment y'abantu batayitahura ariko byarumvikana ko bikuye mu Buganda ko ariho warusanze uba no muri Tanzania ariko twe mu Burundi cyari ikintu kigoye man kwitira soti man naje mu muziki mvuga ati nje gukora business leo nkora irya ndirimbo navuga ati hakuna masiara nta mufino nkene gukora ivyo nakoze ivyo nagize ivyo gituma irya ndirimbo naho naragwanye intambara nini bashaka kuyihagarika ngana niteguye kuyidefanda uko bikunda kose mpaka iguma ari indirimbo yemewe hari n'ivyavugwa yuko inyuma y'irya ndirimbo ko twaciye tukubura ko bo baragufunze kubera indirimbo iyo mba ntari umuntu nateguye nyene nari gufungwa kuko uravye ibintu banyagiza ku ndirimbo byari byinshi ariko icyo umuntu wa mbere atanga kubinyagiriza arambwira ati eba niki namubwira ati ivyo uriko urambwira ndashobora kutabitahura mu buryo buca nk'ubundi reka dusubire muri Bibiliya ati ko niba musha gukondana indirimbo yanje maze mukondane Bibiliya ko je nayanditse nayikuye muri Bibiliya burya kenshi abantu iyo bavunaguje ijambo ry'Imana babizi yuko n'ubukoroni buza iyo batazana ijambo ry'Imana nta bukoroni bwari kuba muri Afrika natwaye mu ijambo ry'Imana bavuga ati rabi byabaye kuri Yosefu kandi mu ndimo nabivuzemo naho cyo ngo kandi warabivuze mu yes ijambo ry'Imana tubwira yuko ujya mugore yatibuye igitenge sinzi ko cyari igitenge cy'ikwemu sinzi impuzu bambara kijya gihe yatibuye igikwemu asigara amenya Yosefu ati mu by'Imana bame mu by'umwami yampaye we nturimwo muri make nashatse gukina ivyo naririmbye kuko byabaye ko yankuna yekwe muri mu ijambo rya Bibiliya sinayekwe muri Bibiliya je ndayidivepa ndashira mu gihe cy'ubu tukubera tuko turasoma ijya nkuru kijya gihe abajene bu ntaci bafasha tugeze mu bindi bihe reka rero dushire mu ivyo bihe by'ubu ndayishire mu ico gihe ndayikora kujya abantu ngo none ngo kweke ngo acuvuga ngo ariko mugafata ngo umwingu wikimisha agaciro ukacita ubusa hajya mugabo ntungerageresha ubusa bwawe tiyo sinavuze ubusa sinashatse kuvuga zero bwari ubwambure kuko nase gukoresha ijambo ubwambure kubera ari Kinyarwanda timbwira umuntu aramenya mu Kirundi byo gukoresha ntuwe ko yambaye ubusa nashatse navuze ko ari karangarageresha ubwambure bwiwe bagenda barantahura buke hama niho indi bashija gukundwa cyane mwizo ntambara bya bavuga ati gikere ugiteye ishuti burya ubucunguruje bari bazi ko ariko barankomesha bantegeka ati genda uzabisigura ku radio uko nyene ivyo byose dusiguriye ngaha ko ni byiza imbere ko ture kuri indirimbo yawe genda ubisigure ku radio yose bambu uburenganzira bwo gushika ku radio yose indirimbo biramenyekanye mw'ubwo buryo ariko twace tukubura ivyo kumbura je nagiye kubura narabanje gukora ibiteramo byinshi 2005 2006 nako nakora ibiteramo byinshi ngaho i Bujumbura ushima nayifise na contrat ngaha kuri La Pirogue
kuri ya pirogue ngaha ego hasigaye yitwa kwa pirogue kuri la pirogue nyene ya yari beach bavuga Kirobezo hajya kuri imbere ya haratwawe ubu ya no kuvuga kiya gihe nararose twasho kubona Epifamba yarandondeye niyo yari diri wa kiya gihe w'abaririmbyi burya Epifamba ujya mwuga umaze mu gihe kinini aravuga ko ari umuboss akeneye ko duhura tuvugane turaganira bamwita Bosco w'umunyarwanda niwe yari nyeneho chanda sinya kontra burya nakubita karaoke hajya nakorana n'aba baje Zimari se wa Dogo A bage ba Dogo A turirimba niga ndirimbo ya No Man No Life twahuriye mwako kazi hahuriye n'abandi barinzi ba Gapocho niho bakorera bakora ama live nakikiture rimwe na rimwe yes, mama wiwe hariho nabo bari muri ntuze ya Kiago Band ya twari kumwe hajya baba Jobalove abaririmbyi benshi twahuriye muri hajya kuri la pirogue turakora ni gihe kinini hama narakora n'ibindi bitabo nakoze biteramo kuri Saga ndakora na ruguru za mu ntara hafi nka zose nageza Rumonge Makamba za Cankuzo Gitega hehe heshi narahakoreye nukuva mu ico gihe rero 2007 cyasubira kwishura ko wari kirikije hagati n'abandi guhagarika kuva nuko nabona ati reka banze nkora umuziki warahejeje narahejeje ukora iki muzo bwa misi yose nashatse gukora ivyo nize ko nari muri economy narakoze gatoya muri posta gatwara gishe y'ikobero mugabo munyuma ndabivamwo kuvana nuko nabona uko bitanyereza gukora akazi kiwanje akazi kiwanje nkora n'umuziki gusa nta kintu ni na Dojo Sani yagize anniversaire no munsi mbona ko mwagize remix ya Utujede kubera iki yagiye kuri platform ziwe irya ndirimbo niwe yashizemwo effort kugira ngo ayikorere remix arayinsaba no kuvuga yari nkagwiwe mwako kanya ico gusa ntari namwemere nuko ntoyimuha burundu remix nubu arashaka gukora ama remix ndavuga ati kaze mukore remix mwifuza uko mwifuza aho mwifuza kwishika ko nibeshi bama baza ati nanye ndashaka remix yo ndirimbo yawe tukira kumvikana gusa ibiciro nkavuga ati kora kuko ni kakanovera guha kanovera ya ndirimbo kugira ngo yameho indirimbo remix yo yasisirigiye gusohoka turi kumwe na Julian isango na Bifes ndibaza ni kintu ndashaka kuvuga ati kera n'ubu turiko turavugana nibaza yuko indirimbo ishobora kuba iri hanze umwanya n'umwanya tuko turaharura butigiti amasaha turi kuri chronoman so ni ya impact witeze kizoba nka Utujede remix nka Sisira remix ama wongera natubwira nawe no munsi bikorwa bya bica bitangura kugenda gute urafite management urimwo cyane impact ku bikorwa by'iwanje cyane izindi mu bya remix imagine ibuka yuko ari indirimbo zakunzwe cyane azari zikiri mu mitima y'abantu benshi mugatuvuze ati tuzigarure mu kanovera kubu kugira ngo ugwaruka rubone rwisangemwo hamwe n'abandi bazikunda bisangemwo muri style yakara hanyuze no muri style y'ubu bicanganitse bize kuzana kanovera mu muziki ndundi uyu munsi gira n'abafana banje yuko uko banshigikiye kuva kera babandanye banshigikira kuko nta kintu umuntu yo kwishoboza twese tugirwa n'abantu ndabipfuriza rero kuba muroranirwe namwe nongera ndabipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza mu bihe tugiye ntutujye ntubajye tujye asante